je maze kumenyeshwa ko ngiye gushingwa amabanga, hari vyinshi nabonye, hari vyinshi numvise. Mugo mu vyinshi nabonye nuko ishure mpuzamakungu, ishure kaminuza mpuzamakungu rya Equateur narisanze riri mu bibazo navyo mu buzima bw'ishure ntibibura. Ngishika abari bajejwe ishure imbere y'amategeko barambariye iti vuba baserukira ishirahamwe IDB yari ryatumye iryo shure kaminuza mpuzamakungu Equateur ribaho, barambwiye icatumye bandondera, barambwira n'imvo nyamukuru ko muvyo nababajije mbega none ko munshizeho hariho uyundi vyagenze gute. Barambwira ikinyamukuru catumye ava, naco ngira mwacyumvise, cabaye ikibazo c'uko habaho cane cane mwavuze yuko harabaye ibibazo vyo mu butungane, kandi nk'uko amategeko abigenga, iyo ishirahamwe ribonye yuko mu bikorwa vyayo ikarangura hariho uwafatiriwe mu kiringo kinaka, birabisabira uburenganzira bw'uko inzego zohinduka canke zikongerezwa. Niryo shirahamwe rero IGD ryaciye ritanga uburenganzira yuko uwahora riserukira imbere y'amategeko muri leta yohindurwa, baca bahashira uyu mubonye mwariko muravugana. Iyo rero muko muvugana ariwe Jean Marie yabasiguriye neza ingene vyagenze, mu vyo nawe yarajejwe yateze gushasha izindi nzego shasha kugira ngo igikorwa bishinze cyo guteza imbere indero mu gihugu, mu gushinga kaminuza mpuzamakungu Equateur, ko mu bintu bikuru kaminuza ashaka gushika ku ntumbero yuko turavye mu gihugu aho tugeze mu gihugu kiri hagati mu bindi bihugu, mvuga ururimi rw'icongereza nirwo rurimi cane cane ishure kaminuza mpuzamakungu Equateur rushira imbere mu vyigwa vyabo. Camura abana mu bisata rufise igisata ca administrative affaires, gestion des affaires, n'igisata ca TIC. Ivyigwa vyose vyigwa cane cane mu congereza, bwijana kwijana n'icongereza cigishwa. Tugiye rero bamaze kubona yuko hari ibikorwa biko biratinda, ariko biratwegira neza ku mpamvu z'uko hariho abahora bariyoboye batari hafi, abandi nabo bafatiriwe, abandi nabo bashoboye kuba bariko barakurikirana mu butungane. Vyaciye nanje rero nyizera kugira ngo nshobore kubandanya ibikorwa nyamukuru vyaciye bimfata ku mutima, canke igikorwa cerekeye abanyeshure, ko mu vyo nabonye nasanze abanyeshure hari abanyeshure bafise imyidogo ijanye n'uko impamyabushobozi zabo bakoreye bateko barazironka. Jewe wanje cabaye ikibazo nyamukuru, kuko sinatawe ukungene umunyeshure yaje bakamwakira bakamwigisha kuva mu mwaka wa mbere akaba mu mwaka wa gatatu agaheza, mugabo hagira yuko bamuha impamyabushobozi yiwe hakabamwo ibibazo. Navyo ibibazo vyaciye bituma rero yuko inzego zimwe zitaboneka bivanye n'ibintu bijanye no mu butunzi. Navyo ngira ngo vy'ubutunzi tuza kuronka umuvugizi w'ishure aje tubwira ngene vyagira bagenda bimwe. Kaminuza y'Ubugemera rero itaniye partenariat na kaminuza mpuzamakungu ya Equateur. Vyasigwa yuko abanyeshuri bavuye kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur baja kwiga kaminuza y'Ubugema, hanyuma kaba rero igice c'amafaranga abanyeshuri barishe kaminuza mpuzamakungu
Equateur catiza kuza kurihwa muri kaminuza y'Ubugema. Abo mafaranga abanyeshuri barayarishe, hanyuma amafaranga kandi tuza kugenda kuri kaminuza y'Ubugema mu vyerekanye vyarumutse yuko amafaranga abaserukira ishure bayakuye muri kigega ca kaminuza mpuzamakungu Equateur bayajana ku kaminuza y'Ubugema. Mugabo cyatangaje rero nuko basanze muje bashikije basanze abo mafaranga atashitse ku kaminuza y'Ubugema, ari naho rero kaminuza y'Ubugema yaciye tubwira yuko abanyeshure bigishije ntibarihiwe, bisigwa yuko abanyeshure bashaka kuronka uburenganzira bwo kuronka impamyabushobozi zabo. Kugira rero yuko izo conflit interne uvuga utumvikana hagati y'ababa barongoye ishure n'abaserukira ishirahamwe baciye basanga yuko by'ukuri abanyeshure ntibogwa mu morero, gituma rero cabaca igikorwa cy'ugira gute gutegura gutanga impamyabushobozi ku banyeshure bakwije ubushoboye bafite uburenganzira kandi bakwije ibitegetswe n'amategeko. Muri make rero ikinyamukuru bagomba guhamagara uyu munsi kugira ngo mwebwe mujejwe kumenyekanisha amakuru kure cyane, muvyumve mubimenyesha abandi, mbese mbere duhumurize n'abanyeshure. Abanyeshure bari biteguye by'ukuri kuvuga ku munsi wa tariki 4 nibo bari kuronka kwakiriza inyosho zabo biteguye akuje vyangombwa, ariko bukeye mu gitondo bumva ntibikunze. Siba uko abanyeshure bashoboye kuba babaye ku mitima, none tubahumurize n'akanya ikibazo gisenywe n'umushikiranganji, kandi tuteze neza yuko umushikiranganji kariwe ari umuvyeyi aserukira igihugu nacyo kikaba ari umuvyeyi wa twese. Turizeye neza yuko iminsi idatevye umushikiranganji yagiye kuduha inyishu, kuko abaserukira ishure n'ishirahamwe ryashize iryo shure batuye umushikiranganji bamusigura ikibazo aho gihagaze, kandi umushikiranganji yarabumvirije. Ariko rero turacarindiriye neza inyishu umushikiranganji azoduha mu minsi idatevye. Bidusaba cyane cyane twasaba ko banyakubahwa umushikiranganji wacu ajejwe indero n'ubushakashatsi botugirira amatohoza anyarutse mu gisabo, kugira ngo abanyeshure Burundi bw'ejo ico baharaniye, ico barariye amajoro n'umurango bashikirizwa ku murango babona, kugira ngo abavyeyi bemeye bakikokora imyaka yose bariko bariga, abavyeyi nabo babone yuko abana babo bataje ku ishure baje gukina, ariko hari ikintu bakoze. Kivuga rero turindi ico umushikiranganji aza kubwira, mu gihe rero umushikiranganji atatubwira umunsi n'isaha, twebwe turongoye ishure kaminuza mpuzamakungu Equateur twovuga ati ejo cyangwa ejo turindiriye ico uduserukira umushikiranganji wacu ariwe yaduha uburenganzira. Ico twakimusavye, hanyuma kandi tugasaba yuko abanyeshure bo kwihangana. Turazi neza ko bibabaje baravye uburyo bakoresheje iminsi bamaze biga amajoro n'umurango. Hariho abanyeshure batari ngaha mu gihugu, ariko kuri icyo gihugu bari bamaze kuza bava hanze mu bindi bihugu kibano, abo bari biteguye bari baje, ariko rero tubasaba bihangane mu kurindira yuko nyakubahwa umushikiranganji wacu aduha by'ukuri ikindi kiringo, kandi tuzi neza yuko tekera cyane. Hama kandi twasaba abavyeyi kujya bihanganye gatoya kugira ngo ibintu byose bive mu nzira. Icyo tubizeje nuko vuba na vuba igikorwa kizokorwa,
kandi twizeje abatwumviza bose yuko kaminuza mpuzamakungu ya Equateur nkuko imbere y'ibyo bibazo bye biba bari bayizi igiye no gusohogira neza gukora nko yaho ikora yongera ikorera igihugu ikorere abene igihugu iteza imbere igihugu